source ya mbere ni kuba intwari hari yatezwa kuba abayigize nka bose bariko barabazwa mu butungane. Ikibabaje cyane gusumba ibindi nuko ingwano ya mbere yatanguye mu byo nabajijwe ejo ku mugoroba ari uko bobo icyo bapromoting ari uko gusubiriza CNDD-FDD icoza cose cyosubirira CNDD-FDD kubera yanda ndende ababatumye ariko bababwiye atetse gusubirizwa n'umuntu umuntu yakoze amaraso ukuvuga umuparipe hutu. Iyo tuvuze paripe hutu si umuhutu wese nuwo ari muri iyo ideology avuga ati kubaho kwacu nuko haba atamututsa kibazwa atari kwifoto. Umuparipe hutu rero asubirira uwundi kandi yanaribikoze yakoze na genocide kugira ngo mu Burundi nimba ikosa rya mbere amakungu acifuza ko ryo kosoga bitagishoboka nukuba genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yaremewe. Ikosa rya kabiri badashaka ko rizopfa rikozwe nuko hasubira kwemegwa genocide yakorewe abatutsi mu karere. Ari naco gituma iyo mission bayihaye abantu bindandende abantu bibagira gushika naho ngira ngo bavyita guta ubwoko mu Kirundi kwibagire uko nababo hariho bamwe muri bo bavukiye mu buhungiro canke mu makambi y'impunzi gushika naho babona yuko bashobora kwemera ivyo bintu byose bishoboka. Kuri iyo mission bababwiye ati nitwemera ko tuzosubira kwemera ihonyabwoko niriri muri tiruwari ry'abarundi ry'abatutsi mu Burundi ryo mu 1993 ntizopfe ryemegwa ko ryemegwa rigashirwa mu ngiro iyo ribaye hatifye na leta ihari. Leta ihari nayo nizimena igihute ari naco gituma bashaka kweterniza ce genre de système. Aha rero igikomeye muri ibi byose nabo bantu baba baramaze koza ubwonko abantu abandi abanyagihugu bagowe ukazobona n'umunsi umwe aho kuvuza induru aho guharura ibiziga cyangwa kugira iki bagaharanira kubaho ntuzosanga ariko baragira lutte ikomeye kugira ngo abantu batesheje izabo bacitse ku icumu mu 1993 batagishobora gusubira mu zabo imbonera kuri zitoteza buri munsi arizo zibagenera uko barara ngo bashobore kugira umutekano. Ibyo ntibashobora kubivuga kuko bibaza yuko baba bavuze umututsi. Ari nico kintu ca mbere Pacifique yanyishuye mu iganira ati twebwe nta by'abatutsi n'abahutu tuvuga, twebwe dukora kujya kwa Koro Darusha umwe n'umututsi undi n'umuhutu. Ivyo navyo yaravyihenze ko muri Fokodisiko nako bimeze wanashaka ubwoko icyo babukoresha nico kibi. Aha rero ikintu noherarezaho gikomeye n'ikihe nuko abarundi n'abarundi kazi w'umutima twahagurutse tworeka gutinya gutinya abantu bamaze gushirukanya bagasomerera mu nduru bagatamba ku mivyimba abantu bakibagira imfuvyi n'abapfakazi n'imiburiburi bahungishijwe na projet babahaye yo gushira abantu ibarabara bazi ko baca babahonya muri 2015 kandi bakoze ahababaje kuko bari bazi ko barundi barushe umuntu arushe nawe ikije cyose yibaza ko ikije kumutabara ahubwo kije kumumarira. Ubu urashobora kwibaza nka Fokodisho kugenda mu Rwanda ikaraba abapfakazi bafakajwe muri 2015 juste kugira ngo babasabe amakuru yabo aho kwiyumvira ati itike y'indege ngiye gutemberamo canke kwifotozamo canke kujya mwamaraha reka njane minervale z'abana bakaja kubashinyagurira bababwira ati ni mutubwire ivyanyu iyi myaka 10 iheze nta mwana barira minervale nta n'ikintu na kimwe juste bagenda bahendahendesha ari abapfakazi nk'abiri canke batatu canke bane batatu n'imiburiburi vyonzi babashira udusakoshi tw'abana yo bahaye minervale yo bahaye n'imiburiburi n'ibiro 5 vy'umuceri bakabashinyagurira hama ngo haranya hagati y'akazi na muntu kubera bagiye kubarondera ko amakuru baje gucuruza uko baje kuvuga ngo haranya hagati y'akazi na muntu. Ivyo sivyo dukeneye igihugu kizima, dukeneye igihugu gidatwagwa n'intera hamwe n'abagenocideri b'abarundi, dukeneye igihugu kidatahwamwo abantu bose bariko barakora amabi mu karere vy'ihonyabwoko, dukeneye igihugu igisirikare kitabohwa. Buriya nubwo tubona abasirikare baba muri Kongo nitwiyumvire n'ingene bagenda nabo abasirikare barabatora bashatse bagatoranya nabo bagiye batwaye ku macuniro babatora mwibanga ntangere kuri surprise bakabashikana ku mudugugu muri kando transit yo kumuzinda utagifisa amahirwe nayo gutoroka bakabatwara muri Kongo. Abasirikare bagira amahirwe bagahembwa n'amahera amadolari 50. Abasirikare bakuru ntibarenza amadolari amajana 2 kuri ya 5000 neva abayandikiwe. Abo basirikare nabo bagowe ari kivumvu bagenda muri mission batemera nabo gutabariza
bagenda muri mission batemera bakongera bagahonerayo batamenya ati nord na sud mpunga njahe iyo usa uri umututsi hoho abandi barashobora gucika bakavuga ati basa na Wazalendo cyangwa basa na FDLR ariko umututsi ahera mu ishamba niyakomeretsa afirayo akaborerayo kuko aserutse n'ukujya n'uguturira kandi ariko arabafasha akora n'ibyo adashaka numva igihugu aho kigeze n'umusirikare aratabarizwa ari we ahora atabara ibyo bintu ugasanga abo bantu baharanira hagati y'akazina muntu bariko badutera amabuye bavuga ngo tuvuge utwo tuntu duto bo kubera bahokonesa send defted aho kwiyumvira ingene tworandura iyo systeme yisha karere iyo systeme ari sekurungurane mu guhonya ubwoko bw'umututsi batibagiye yuko n'ubwoko bitwa ko bavugira ataco bumariye bw'abahutu taco bumariye kuko iyo babaje baharanira iryo teka ry'umuhutu abahutu babayeho neza niba bagwaye imvunja uko tubizi mu Burundi nahacu rero Dr. Mubigira ndafise ikibazo sinzi ko host anyemerera imbere yuko ndumva kuri kuraheraheza nta kibazo muhaze ntangora urakoze cyane nibigira ndagushimiye hariho amakuru menshi uhora upartage ngaha araba ubushakashatsi ba wakoze mfise ikibazo maze imisi mbona ngaha kuri no kuri zino mbuga aho ubona ko kare aba basende DFDD bahora bagwanya cyane gose ba Pacifique aribo ba Focode kuvyo bakora nabo ba Force ariko kuva umunsi donc werekanye uvuze amabanga yabo y'ingene binjiye muri FNL par Hutu bavuye muri Leta Tabara n'iki ingene bakorana bose ingene badashobora kuva inyuma ya Gatorwasa hanyuma hakaza novuga nti n'amabanga Teddy Mazina yashize ngaha avuga ati hariho na documentaire Pacifique yashize ngaha hanze ivuga yuko Pacifique burya ari umuhutu wenyene ngo yaravyivugiye muri iyo documentaire avuga ati n'umuhutu ati abavyeyi umwe n'umuhutu apaka mu wundi ngo la maman umenga ngo n'umutwakazi sinshobora kubihagararako ariko mfatiye kuvyo Teddy Mazina yavuze aha par rapport iyo documentaire Pacifique yakoze kuva ico gihe aho ibintu bigiriye hanze ko Pacifique yo bari umuhutu turabona vague yaba CNDD-FDD yaba bahutu bahagera nabandi bose baze bakavuga bati kuki mugwanya Pacifique alors que aribo bahora bamugwanya mugabo ils ont changé la donne aujourd'hui bavuga bati muragwanya Pacifique mumugwaniriza iki babahimanga ngaha ndababona abantu benshi cyane bavuga bati kuki mugwanya Pacifique kandi mubona ko ibikorwa byo gutabariza akora bigeze kure kandi ni vyiza nibiki ariko bakareka gupointa du doigt yuko ikibazo gihari na Pacifique nashobora kuvuga ko mu Burundi habaye genocide yakorewe abatutsi ko abatutsi none munsi bariko baricwa babangamiwe kuvaho intera hamwe na FDLR zinjiye mu Burundi zifatikanije na Wazalendo zikagiye gufatana no munsi na ndabo basende DFDD basanzwe bahari na ba FNL par Hutu ba Agatorwasa ari wahabwa tapi rouge muri Focode abo bose ugiye kukubiraba ni cocktail yaba genocidaire y'abantu bafise une idéologie anti-tutsi une idéologie y'ukwanka umututsi muri kajya karere no kumwirukana no kumujya no kumuhamba bona kujya tumaze imyaka tubibona uno munsi bahagurutse bose abahutu mu gushigikira ndiko mvuga abahutu extrême bafise une idéologie anti-tutsi bahagurutse gusapotinga Pacifique n'aba ba Force bose bazi ko atanari mu bazovuga ibibazo vyerekeye genocide ivyo bintu biva kuki murakoze cyane Nyambo nibaza ko bidatanguye ubu kuko nabivuze kandi namwe muramubona yuko Pacifique yahora atunganya ibiganiro kuri Facebook n'imbonera kure zikamwishura zituje atamutuka bahana baganira bahana ijambo bubahana ivyo rero si bitanguye ubu ariko muri iyi minsi gishasha kibonetse nuko hariho igihe umengo umwe aratera undi akakira nk'urubyino ku buryo bigoye no gutahura uwo kanguka mugabo je nta nakimwe kindangaza kuko nagize amahirwe menshi yo kumenya umwe wari we wese ibyo arimwo ni wibaza ugasubiramo kibazo uti ariko uri kurihenda canke nawe ariko arihenda ibi rero byerekana ikintu gikomeye abantu batatahura kera iyo turiko turavuga ati abantu benshi barashizwe muri anesthesie générale canke bari mu gati w'akavaziko Pacifique arafise ukuntu yari karaganira akora n'ikintu gikomeye cyane ca falsification des faits yarigeze kuvuga mu biganiro giheruka avuga yuko
wahunze muri Severe Aloise Batungwa nayo ngo yahunze kuko baba bapfuye na Ndayicariye ngo yuko yamwanyiye abantu yashaka ko batanga intahe ngo intahe kandi zikomeye cyane ngo ariko ngo Ndayicariye ngo nivyo bapfuye. Ibyo navyo je nkaba ndabizi neza mu buryo bw'iwanje bw'ubushakashatsi mu version menshi yavuzwe kaca nerekana aho bihuriye n'ibyo Vitali yaciye ambwira mu nyuma imbere yaho gihe yantera ubwoba ati udacecetse ivyo byo kuvuga iby'abatutsi cyane udapfuye uzosara. Vitali nshimira Imana kuko yari kambuza kuvuga ibi turiko turavuga yuko abatutsi bicwa mugabo aheraheza ikiganiro yasabye umubonano ambwira ati mutemeye yuko genocide 1972 ko iba genocide yakorewe abahutu niyanyo ya 1993 ntizemerwa. Aho uca wumva yuko ugize connected the dot mugani wa Maxime hariho ihuriro ryavyo kuko ivyo Pacifique yaravuze avuga ngo wa Severe yavuze uko ntaho byasa bisana kuko n'uwa Severe ubwiwe abimbwira amaso mu yandi mu Birigi ntiyavuze ivyo nta namwe bisa bisana ivyo bapfuye na Ndayicariye. Ariko ivy'ukuri icari gikomeye cyane nuko bapfuye hanini ukuntu bajanye ngo neva ataravyemera ijya dossier basumeta yuko ari abahutu aribo bitwa ko bahonejwe muri 72 aribo bagiriho ihonyabwoko. Ico rero ca falsification des faits Pacifique aragikora akacitira bwerekane ko azi ibintu byinshi mugabo ari navyo binamufasha yuko abariko barakora ihonyabwoko abadede usanga hari bamwe bamutahura kuburyo hari ukuntu wari wibagiye Nyambo uko yavuze hagera ibiranditse kuri X yiwe ngo ndarenza urugero ngo kumwataka ngo umuntu ngo fitire president ngo ni fitire president Pacifique bisigura yuko ni nka bya bindi ama space menshi witwa Reynolds Butari yavuga ngo Jesse nawe bwazengira no kuntuze ku ma space cyane ngo hari abantu ngo akagwi ngo trotutsizan ngo kavuga ngo kataka ngo abantu ngo presidentiable ico gihe hari ko araba promoted agatogwasa. Ivyo bintu ni bintu umuntu atokura kwa maso cyane birafatanganye kuburyo niyo ubonye umwe avuze iki ushumenya igituma uwundi akivuze ubu rero basigaye bahanahana bakakirana ugasanga hariho abantu b'abadede bishura neza Pacifique cyangwa ugasanga hariho n'ahandi umengo ni imikino bakinye ugasanga nkuwa ikiriho aravuze Pacifique arakiriye neva aravuze Pacifique ashaka organiza ikiganiro muri ya Congrès citoyen ngo neva yamvuze ibi ngo ntiyoza tukaganira ngo tukavugana ngo wakemeza yuko ngo binavuze ugasanga ariko asaba confrontation na neva twebwe CNDD-FDD twaharura yuko ni regime itariho mu mategeko uretse nabijya bya 2015 ni regime idakurikije amategeko kuko aba genocide niyo baba bari ku butegetsi marge uko byagenze mu Burundi. Iyo rero bari kwaravuga ngo twebwe ari we CNDD-FDD abari gukora mu nkovu umuntu amazi imyaka n'imyaka mu gahinga nk'uwo mu metre yitwa Clemente avuga ati mwe mubahe aragana gashinyaguro bateye ubwoba ubu ubabaye cyane ku buryo wiyumvira uti ego jewe naracitse ba bantu bari mu makambi y'abateshije izabo bariko bavugirwa nande bari gere basigaye baronka uburenganzira bwo kuja ku ibutike canke ugasanga amabutike basumiramwe canke irondo gukizura bakizurirwa n'imbonera kure nizo zibafata ku nguvu nizo zisigaye zirongora abakobwa babo bataronka minerval batagira uko babayeho parce que ibintu iyo bariko baratotezwa nta numwe avuga bakura muri ayo makambi y'abateshije izabo babagira ngo taha abasore babamarire kubera ko atabutungane abakoze igihonyabwoko aribo bari ku butegetsi. Ugasanga bashaka ko tuvuga ivy'igitoro ivy'isukari ivy'ukwikomisiyo cyari kiragenda neza aho kwiyumvira ico kuraho iyo ideologie génocidaire iyo système DD igezaho ivuga ati abatutsi bo mu Burundi tutaramarira ntaco reka tuje kubanza kumarira muri Kongo. Ni naho rero mvuga nti utarabona akavazi ko abantu boba baragiyemwo nahiyo kwikangura ariko urugamba rwarimbanye. Iyo umuntu amaze kubona abantu bari muri we buriya ingwano ya mbere igoye niyo kubona umwasi akwitirira ko muri kumwe mu rugamba kandi uwo mwasi niwe wa mbere mubi kuko umwasi mwamuhanganye ubusanzwe umuzi utazi niwo muri kumwe
nahacu rero gukanura nahacu kubona yuko atamuntu azotugenera uko tubaho nuko twibohora nahacu kandi ukubona yuko amahanga benshi bakunda kubesha mu gusinziriza abandi amahanga ntatunezwe amahanga ntanezwe ko abarundi n'abakongomani n'abanyarwanda n'abanyafrika muri rusangi bibohora bashaka tugendera muri kagatebo uko amadusabiriza tuba raporo y'ibyadukorewe bitwengera kuko nibarusahurira mu nduru nahacu kwibohora nyako nahacu kubona yuko atamuntu azotugenera uko twibohora nuko turira nahacu kubona yuko c'est maintenant ou jamais kwibohora aho umurundi wese agira ijambo aho atamuta atamututsi umwe avuga ati ndafite uburenganzira gusumba uwundi aho kandi akarere k'abanyabagendwa kuko ata ideologie genocide rizobikihari nahacu kuronka gufata aya mahigwe tukayagira yacu kugira abana bacu bazobone ibihugu byiza badaturatura nkuko twaturatuye murakoze urakoze cyane nibigira ndagushimiye gose wowe twatanguranye ikiganiro ndaze amasaha yageze aho uri ndagushimiye ku vyiyumviro bikomakomeye wagiye uraduha tutoro ikiganiro ku nyishu watanze ku bibazo byakubajijwe reka n'ibindi ndashimiye n'ukuri commitment yawe kuri uru rugamba wo kurondera ubutungane wo kurondera amahoro wo kurondera ubuzima buri equitable buri paisible kandi buri tranquille ukuri uduze uteba twariko turaheza ariko wewe turakunda gusangira ibiganiro sine kugenda naguhaye ijambo ariko ndagusabe n'ukuri twarengeje umwanya ngira ngo hafi amasaha 2 ku mwanya twari twihaye ndagusabe ufate ijambo ariko uze kumenya ngene ukoresha umwanya nta minota ndaguha ariko uraza kumenya ngene uvyifatamwo karibu cyane urakoze ndurice murakoze savye imbabazi kuko sinashoboye kubana namwe mu kiganiro cose nari mfatiriwe gatoyi ariko sinoza mu kiganiro nk'iki binkundiye ngo ngende naje ntashikiriza ico mvuze mu gushimira iyi initiative yo gukora ikintu nk'iki no kuba abantu batari bake muri bake numvirije maze kuvuga bavuze ibintu nk'ibi abari awake abari eveye ntibazoreka kuvuga kuko kuvuga bituma benshi bumva naho abenshi twibaza ko bakwiye kumva ibi bintu bashobora kuba badafise abavyumviriza kumbure kubera abantu baja kuri izi mbuga za Twitter ari bake paraporo baja kuri za YouTube ziriko ibintu byinshi biyovya ariko nagomba shime abamaze kuvuga ibibazo bimaze kubazwa n'uburyo bari kwaragerageza kubyishura no kuntu muvuze ibintu by'inkoramutima byinshi ingaruka zifatwa rya Uvira sino bigaruka ko kuko ku Burundi abantu benshi barazi Uvira hiri paraporo y'Ibujumbura ni ibirometero 15 uva aho bita kuri Shanike ugenda gushika ku mupaka ni ibirometero ndwi ushika ahantu bita mu Gatumba ivyo byose iyo miji ibiri ifise ibintu byinshi ivyemera bikunda ku ruhande rumwe n'urundi igomba guhana bitaruko hariho abenshi mu ruhande rwo hakurya tuvuze hakurya turi Burundi muri Uvira canke hakurya mu Burundi tufashe kubagaze muri Uvira bitoroha kuko hari ama service menshi abantu muri Uvira baronka Ibujumbura kuko batafise muri Uvira hariho byinshi mu Burundi ubu baronderera muri Uvira mu gihe hari hakija bukosa so sivyo sino bigaruka kico nagomba ngaruke ko ni kimwe mu bibazo bimwe bimwe bibajijwe maze gushika cingene abantu bamaze gusa nk'abo batsizina mu gusa nkaho kubw'ibikorwa runaka bakora kubera abarundi bageze kure ku buryo batakimenya nico bakwirikira kubera ukujuragizwa ibihe byinshi ku buryo bakwirikira umuntu batazi n'igituma bamukurikiye batazi n'uwo ari we hariho amazina muheje kuvuga mu bantu bazisa nk'abantu aho kuvuga ikibazo clé citwa idéologie génocidaire bobo basa nkaho bakorera kuri utu tuntu novuga ko natwo tutoroshe twama besoin ari vitaux canke de base abantu benshi babuze mu Burundi ayo akora ku bahutu akora ku batutsi akora ku batwa akora ku barundi akora ku banyamahanga bari mu Burundi ariko bo bukabona ca kibazo clé turiko tuvuga ko canke muvuga ko canke abandi bavuga ko bari conscient y'ikibi cacu mu Burundi no muri region bo bagaruka kuri utu tuntu
twumvisha babanyarucari twumvisha abanyagihugu byoroshe gukurikira batiyumviriye ko uwo muntu ariko avuga ivyo ari we muntu kumbure abereye gukura canke gusubirira aba bagenosideri batwara igihugu. Ivyo ndabivuga ntebutsa kuko umbwiye uti umwanya wo guheza space usa n'uri kurega canke wari wanageze. Ndasongora ikibazo n'umunsi jewe ku ruhande rw'iwanje fatiye ku vyo muvuze no ku vyo abandi benshi bashikirije kandi bidasanzwe, si ikibazo c'umugenosideri tumaze kumenya avyemera vyiyemerera canke abikora gwihishwa. Ikibazo dufise si ikibazo c'abagenosideri uno munsi bariko barinjira mu Burundi bakigwa kuko kanatsinda bafise abapare n'abamarene babo. Ikibazo dufise uno munsi ni nkuko muhejeje kuvuga muti hari abari mu minsi yahera vyarabacika bagatera imijugujugu, uwo bayitera atwara fokode. Mugabo hari wundi yazanye ikiganiro asa nk'uvuga ati burya uriya nubwo mu muvuga ni ikinaka. Rero bobo bakunda gutera imijugujugu abo bataramenya ko ari bamwe kumbure ibikorwa bakora babikora mu bwenge bw'abatumye ariko bo bariko bakorera umugenosideri kuko ibikorwa byabo bishigikira umuntu bizwi ko yakoze genocide bakongera bigashigikira umuntu bavuga bati uyu iyo akaba ari we yashigikiwe byari kora ko dukuraho ubutegetsi. Kuri bo n'ubwenge buhanitse byace mu nyigisho nyinshi zo kavaziko mu biganiro by'abagira kugira ngo nyene vyumvikane ko kuri bo abo bantu b'abagenosideri twe tumaze kumenya banamaze no kuvyagirizwa canke kuvyemerera mu buryo bucanke ubundi, bobo kuri bo ntaco bitwaye ko ari bo botwara bagasubirira abandi bagenosideri. Kuri bo ni za cycle zirepeta zikazoguma zirepeta ca kibazo dufise mu Burundi no mu karere citwa ideologie genocidaire. Kuri bo ibi nigiwe mu menshi kuko bizwi ko mu Burundi hafashe ubutegetsi umuntu ari conscient y'ico kibazo nico kintu ca mbere yo kweradika. Ndasongora ikibazo rero dufise ahanini kuri jewe no ku bandi kumbure bavyumva nka jewe n'abantu mu ruhande rumwe twibaza ngo turi mu rugamba rumwe, ariho ugasanga bariko bakoreshwa n'aba genocidaire bitwa abantu iyo genocide yagize kuri ingaruka yatwaye ababo, binashoboka nuko nabo bacitse iyo genocide ariko kuko babaye bande yamutaye ari bampemuke ndamuke ntaco bibatwaye gukora ivyo bokora vyose. Aba genocidaire two babataye ko bakatubata ko batibaza nuko nibaheza kwica baheje kwica bamwe bavuze ati babarya bakabasomeza n'inyama z'inka zabo nabo bazobagira nkuko bagira abandi. Kuri jewe rero ndabona lo danger dufise haba iwacu mu Burundi haba muri Kongo haba mu Rwanda, ikintu kiburiza umututsi kwigwanira n'umututsi akoreshwa n'abagenosideri agakorana nabo. 2 n'umututsi mu gihugu c'u Burundi azi aho genocide yatugeje tutarigera tubona aho yemerwa nkuko mu Rwanda nibure yemewe, hakaba ari abandi batutsi bigwari bariko bagwanya abagwanije genocide, ugasanga abatutsi bacu bafatanije n'abagenosideri mu kwibaza ngo ko bobo ari abo mu gice runaka cy'igihugu, hari abandi bo mu bice runaka by'igihugu c'u Burundi ari bo bagesera ari bo bamenja ari bo bayobe. Iki kintu hari igihe dukunda kugica iruhande tukakibona nk'ikintu gisanzwe. Iki kintu ni ikintu gikomeye ku buryo umututsi ataramenya ko gufatanya n'undi mututsi n'umuhutu yumva ko kwicwa ko umututsi bidakwiriye kuko abahutu bose ideologie genocidaire ntibayishigikiye, ariko kugira ngo umuntu amenye ko utayishigikiye no gufatanya n'abatutsi bishwa bahogwa ko ari abatutsi mu Burundi no mu karere, ugafatanya nabo kugira ngo ugwanye ico kibi, kuko nutakigwanya bazoheza umututsi runaka baheza ubundi mututsi runaka, nawe ntihazobura akantu kuko swati uri umuhutu warongoye mu batutsi kazi canke uri umuhutu nyoko yari umututsi kazi canke ufise igisanira runaka ibuso canke ibunyoko, nawe umunsi ukazogenda nubwo bibaza ngo uri kufatanya nabo. Ndarangiza igihe abagenosideri cane cane bamaze iminsi bashira imbere ngo niwe yosubirira abari ku butegetsi kandi ari bamwe, igihe bategera abantu ku mabarabara sinibaza ko umututsi n'umunsi ashobora kuba agifise iki kintu mu mutwe wiwe cuko kuba uri umututsi wo mu gice runaka cy'igihugu kuko utaba mu kindi gice vyakuribe igihe baba bategera imodoka bakavuga ati we kuva Muramvya canke kuva Kirundo canke kuva Imwaro canke kuva Muyinga canke kuva Ikarusi vamwo wewe ntaco tukugira reka twica abandi. Aha hantu naho nyene hariho ikibazo gikomeye kuko hari abantu binjiye muri za MSD, hari abantu bagiye muri za Rede Tabara bazi ko bagiye kugwana kugira ngo bazogerageze kuraba ko bobogora igihugu, ariko basanga bakwirikiye infyisi zibarira iyo bagiye bazira ko
bava ahantu runaka. Rero ikibabaje uno munsi si kugwana n'umuntu tutazi, si kugwana n'umuntu tuzi, pardon, no kugwana n'umuntu muri twebwe tutazi, avuga nk'uko tuvuga, yifuza ko akoreka nk'ivyo tuvuga, mugabo ari kumwe n'abantu batwica. Rero sinibaza ko ingaruka ziri muri bike. Nico gituma nobwira abantu bari ngaha n'abazokumviriza space kugira ngo iyi ideologie génocidaire ibe éradiquée mu gihugu c'u Burundi, muri Kongo, mu Rwanda no mu karere, nuko abatutsi bazi ikibi co kwicwa bari barazimye bakifatanya n'aba génocidaire bova inyuma ivyo bariye bakagarukirizaho kuko bariko barya ibizobaruka ivyo bazorukwa. Kigira kabiri nuko umuhutu aziko kwicwa k'umututsi atanyunga azobironka mwiramye yokurikira abatutsi bakagwanya genocide nk'uko muri Kongo tubibona hari abafatanya n'abatutsi bakagwanya genocide ikorerwa abatutsi kuko basanzwe babana. Ivyo ndabivuze kubera iki? Ikintu kiza kumara ingufu z'abagwanya ideologie nk'izi kiza kubatandukanya, ugasanga umuntu nkawe aje kunyataka canke ngiye kumwataka, ugasanga umuntu ariko yataka umuntu bagomba kuba bari kumwe. Ibi ni ibintu bibabaje. Nico gituma ingufu z'ubwami ziheriye ubwami bwisambuye canke busamburanye hagati yabo. Murakoze tugira amahoro. Murakoze cyane, ukuri wajete byari kuvuze amajambo meza. Nivyo wariko uravuga ikibazo ca regionalisme, ico kibazo ndazi ko kirari cyane muri ivyo uriko uravuga bizo muri za ivyitwa za MSD na Leta Tabara kirakomeye. Sico kihari cyonyine ariko nacone kirimo. No muri Kongo kiriyo no mu Rwanda kiriyo. Uzobibona cyangwa uzovyumva muri izi mbuga umenye uti uyu muntu ariko avuga gutyo n'uwiti wa ruguru canke wepfo. Ibi ni ibintu bituma abatutsi kwigwanira kwabo hamwe n'abahutu bumva ko kugwana kw'abatutsi bifise impamvu biteba. Murakoze. Urakoze cyane, urakoze. Nivyo nariko ndavuga nti ivyo ni ibintu, c'est le facteur interne ibiza kududiviza twebwe hagati yacu. Nivyo bibi kurusha wanashaka ibidutandukanya n'abagenocideri ariko kutwica. Urakoze cyane kuri. Nagomba rero sozera ikiganiro, sozere mu gushimira abantu bose bafashe ijambo, abavuze, ababajije, abagize amakommentaire, bumvirije gusa n'abazokumviriza bose ndabashimiye ku mwanya wabo, ndabashimiye kuri commitment yabo. Nagomba guheza gusa mvuga nti iki kibazo twabajije uno munsi c'ibintu biriko birabera mu Burundi kubera ifatwa rya Uvira, abantu babagizi ba nabi bose bashi bava Uvira binjira i Burundi. La menace du chaos twayisiguye, haza abagenocidere, haza abantu ataco bubaha, haza abantu b'abasuma, haza abantu b'abavioleur, haza abantu b'abicanyi. Abo rero no gukangurira abarundi baba bari mu Burundi baba bari hanze ngo mumenye ibishobora gushikira abarundi mu minsi iza kubera abo bantu bariko barinjira mu Burundi, kandi mumenye ko ata leta ihari yo kubabuza, kuko iyo leta n'abo bantu tuvuga ni bamwe barafatanije kandi gufatanya kwabo ntibitanguye ubu. Alors c'était comme sinovuga ngo un cri de détresse, mais c'était un avertissement duhaye abantu kubakangura, kubabwira ngo mumenye ivyo murimwo, mumenye ingene mwifata, kandi mumenye kuguma muraba mucunga les signes zibishobora kubashikira. Izo signe muzivuge autour de vous, muzibwire bene wanyu, muzibwire twebwe bene wanyu, muzibwire abashobora kubivuga bose abo mwiyumvira, mugabo ntimuhore mubivuge kugira ngo bimenyekane. On doit prévenir le monde entier. Ivyo vyose naho vyoba bizoba induru yoyo turiko turayivuza, mugabo twizere ko bishobora kutaba nkuko bamwe bavuze ati karaho Imana yocana ntiyagire ibihaba, mugabo lo risque là duteza kubivuga. Hanyuma ikindi novuga babivuze, hariho abantu bavuga ibintu kubera babona biri muri agenda y'ababatuma canke biri mu bintu bituma bashika ku vyo bashaka. Babona ikintu ati ikinye kukivuga ko si turufu nziza, ikinye kukivuga ko ni turufu nziza. Iyo ngendo bakwiye kuyireka, kuko abantu bazopfa babona bariko basumira inda zabo canke amambisho yabo canke bariko basumira basebuje. Iyo mubonye hariho menace de mort ku bantu bamuterera hasi ivyo muriko murarondera vyose canke ivyo muriko murakora, mubanze mukoma induru muti yamara abantu bagira bapfe. Hanyuma nimwabona abo bantu badapfuye muheze mwisubirire muri utwo tuntu, utwo tubafere twanyu tubateze imbere canke tubabumba canke tubashikana ku mambisho mushatse. Mugabo inda yanyu ntimukayironderere amaraso ariko araseseka, ntimukayironderere abantu bariko barapfa, ntimukayironderere abantu bari menace ngo murabe hirya kugira inda zanyu zironke, inda zabo izo mu mutwe canke izo mu nda nyene, kugira ngo zironke abantu bariko barapfa. Muvuga muti ceci n'est pas une cause qui me sert,
ivyo bintu muzobireke. Twanavuze kandi yuko abantu bakwiye kuja hamwe, umuntu wese yumva ko icaha ca genocide ari icaha kitihanganirwa, kitarindira, kitababarirwa, quelque soit ivyo yiyumvira, akwiye kukigira priorite. Kuko uno munsi dufise abantu baba genocidaire, bamwe bava muri Congo, abandi bava mu Rwanda baba FDLR, abandi bo mu Burundi bobo baranatwara n'aba genocidaires qui ont les moyens d'un pays à leur disposition. Abo bantu bose bakoraniye mu Burundi uno munsi, ivyo bashobora gukora murashobora kuvyiyumvira, nta urinda kubibasigurira, murafise ubwenge, murashobora kwiyumvira ico arico, ico bashobora gukora abo bantu batatu bahuriye hamwe. Bamwe bo bamaze imyaka 30 muri ivyo vya genocide, abo ndiko ndavuga vy'aba FDLR, babimaze nko kuva muri 94 gushika uno munsi, ico kintu ntibaraterera hasi. No kuvuga ngo ninzobere mu vyerekeye genocide. Rero igituma tuvuga genocide, igituma tuvuga ko abantu bakwiye kukigira priority ico kintu, ubwa mbere nuko genocide ni vumwe, ukugerageza guhonya ubwoko ni vumwe. Ikigira kabiri, ntaho genocide iba ngo itware abo yari kwirarondera gusa, n'abandi barajana. Ntaho genocide iba ngo bamwe bamererwe n'aba abandi bamererwe neza, ntivyigera biba. Nkuko rero kuri yarabivuze, umuntu wese quelque soit ubwoko bwiwe yumva yuko genocide ari vumwe, atari ikintu cyari gikwiye no kwiyumvirwa mu mitwe y'abantu. Iyi ngwana akwiye kuyigwana, atayigwanye nakazi kiwe, ibizo ntavyo norenza ko nakazi kiwe, kuko uburorero burahari muri histoire, ni buri kure yacu nk'abarundi, ni buri kure yacu nk'abakongomani, ni buri kure yacu nk'abanyarwanda, byabaye murabizi. Rero umuntu afise ubwenge bukwiye, azi genocide ico arico wese quelque soit ubwoko bwiwe, no kuva hasi akayigwanya, hanyuma no kugira priorite ko abayikoze abamaze kuyikora bahanwa bose. Hanyuma umuntu atabwicanye yiyagiriza, nta vy'ubwoko biba bikihari, abantu baraheza bakabana mu mahoro n'itekane. Mugabo ababihora, ibi turiko turagerageza kubwira abantu bakabibona bo bagahora, ngo ni kubera ngo bo bivuga ngo hari inyungu zawo zitogenda neza. Abo bantu tubabwiye ngo ntaho mutaniye n'abagenocideri, ahubwo mushobora kuba munaruta abo bagenocideri. Murakoze, ndasubiye kubashimira. Rero ngira ngomba guheza ndabifuriza Noel nziza, sinibaza ko ari space yindi nzokora. Ndabifuriza Noel nziza bari ngaha bose n'abazokumviriza n'abatwumvirije batari ngaha bamaze kugenda. Ndabifurize umwaka mushasha w'amahoro, w'itekane n'iterambere, umwe wese mu buzima bwiwe no mu buzima bw'abiwe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza, cyangwa igitondo muciza bivanye naho muri. Merci. Kwakira abo mbona Costa aramfasha nawe gusubira kubakira. Nari mvuze nti mufate mikrofone muze duterame mu muco wacu, twibutsanye. Bamwe baraza kwigiramwo, abandi baraza kudufasha kumenya ibiruti byo tuzi, kuko tuba turutana mu myaka n'ubunararibonye n'ivyo umuntu azi ku gice ciwe, ku ruhande rwiwe naho yakuriye. Ariko uno munsi turagomba ngo tuganire ku vyo twita ibikoresho kirumara vyaho hambere mu muryango. Rero ndasubiye kubaha kaze, uko mbona mukurikirana, uko je kuri telefone yanje bigaragara. Beatrice uri kuramfasha gukostinga iki kiganiro, arico giteramo Mutabazi. Turaguhaye mwiriwe na Yambu ubuntu, kaze. Turaguhaye kaze udufashe. Ndoricimpa, Damiano, James Umuka, karibu. Sekahore karibu. Nkuba karibu. Ferna karibu. Ndamama karibu. Rubumbambazano karibu. Kwa Gasore, Mr. P na Moses, n'abandi karibu. Dusangire kino giteramo kandi mugubwe neza. Rero nciye mu masonga, jewe nk'umuntu nakuriye mu rugo, mu muryango, aho twarukiye, hariho ukuntu iyo winjiye ukiva ku nama, winjira mu rugo rwaba rusobanije, rufise ico twita urugo, rugafita n'ico twita ikigo. Urugo nigo rwabamwo ikigangara canke ikibandahori c'inka, rukabamwo igicaniro, rukabamwo n'ico twita indaro y'inyana muga mu Kirundi ca kera bagwita uruhongore. Ahari intama naho nyene rwaba uruhongore, bakaca bongera ko uruhongore rw'intama. Hanyuma aho hantu mu rugo harabaho ibice bibiri, ico twokwita intaba ya ruguru n'intaba y'epfo. Intaba ya ruguru no kuvuga n'amaja haruguru, aho wovuga ko ari haruguru y'aho abantu baca.
inka zikaja hepfo mu ntaba y'epfo ariho hari ikibandahori canke ikigangara bivana n'intara, hanyuma intaba ya ruguru ikaba yayindi bashobora gukora kw'imbuga bahomesheje amase bakayanikirako amahonda canke ubumera iyo babwinitse bariko batunganya ibikorwa vyo kuzokora canke kuzokwenga inzoga y'amahonda. Aho niho bashobora kwakira abantu imbere yuko babinjiza mu nzu ngo babahe karibu binjire, harya umuntu aba araganira n'uwundi, vyabera mu ntaba yo haruguru. Hanyuma imbere y'inzu haragaragara ico twokwita urukomanka, cari nk'ikintu bavuga ko ari nka fence ituma inka zirakunda kwishinza, zarishinza kuco twokwita umurinzi canke igiti bashinga hagati na hagati ku ruhande rw'igicaniro kugira ngo zishinzeko. Kwishinza twobigeranya ngira ngo mu mvugo y'uno munsi kwiyagaza canke kugerageza kwagaza aho zidashobora kwihamvya, zikaba rero ikintu cose zabona gisa nk'igihagaze zoshobora kucishinzako. Urukomanka rero rwaba ikintu kizibuza, uruzitiro ruto cane rudatuma umuntu atabona inzu urayibona ko ari kugira ngo inka ntizivogere ngo zinjire mu nzu canke zonone inzu. No kuvuga rero mu yandi majambo, nk'umuhungu ikintu kenshi wakunda kuba ufise mu minwe y'inkoni, co kimwe n'umuntu w'umugabo inkoni yaba mu ntoki umwanya wose kuko yakora ibikorwa vyinshi. Uruturutsa inyana, uruturutsa inka, uruzegeranya kugira ngo urobanure igomba kuja gukamwa imbere y'izindi. Inkoni cari igikoresho kidasanzwe mu muco wa kera mu bikoresho vyo mu rugo. Rero hafi aho mu kibandahori canke ku ntaba z'ikibandahori harabaho inkuyo. Inkuyo novuga ko vyari ivyatsi runaka bikozwe mu buryo budasanzwe, bavungera bakegeranya, tukazomera nk'utwegeranye tukuma, ku buryo iyo inka ivyutse arico gikoresho co kugira ngo ntize guturukana amase ku mubiri wayo, ku bwoya bwayo, kugira ngo abantu ntibagutwenge ngo bavuge bati inka yaraye mu gisyogorero, kubera warashobora kuba wazisasiye canke mu gihe c'imvura hakavigwa canke zikaba zatosheje, ariko kavuga uti inka yanje, inka nkunda, inka inkamirwa, inka intabira imirima ntiyosohoka mu rugo idakaravye. Gukuya inka ukoresheje inkuyo nico cari ikintu gisa no gusukura inka, igasohoka isa neza, igasohoka itagira urunyondwi, igasohoka itagira ikintu c'ikizinga kuri yo. Igicaniro n'ahantu hari hadasanzwe kuko niho inka zitashe zashikira kugira ngo twa dukoko twose zavanye ku musozi aho zarishije, mu bihogoro, mu mataba, ku dutwe, mu micamo, mu biyaya, mu bice bitandukanye vy'imisozi, kugira ngo ivyo bintu bishobora kuba vyayiduzeko, vyayitondereye, bishobore kuyivako kuko umuriro waravyica canke ukavyirukana. Cane cane ibibugu n'ibisazi biba ari ibisazi vyakarira inka. Rero irembo ryaba rigizwe n'ico twita ibikingi. Irembo niryo ryajamwo imyugariro, irembo nico cari igice umuntu wese yinjiye agomba gucamwo, kuko uwuciye ku rugo yaba ari umusuma, kiretse ari umuntu bwiriye agaca muco bita icanzo, cacamwo abakunzi kuko bataramiye mu rugo, kumbure kuko hari umunsi mukuru canke umunsi wo kugira ibirori. Rero turabandanya tuvugane ivyaba mu nzu indani, tugende no kuvyaba mu rubumbiro aho bacanira, canke ivyaba ku ruhimbi, canke ivyaja ku rusenge, canke ibindi bintu vyagaragara muri ca gice kindi kitari mu rugo citwa mu kigo. Rero ndabahaye ikaze mwese, iki ni ikiganiro tuba tugomba ngo tuganire, duterame, ariko tugira ivyo twibukanya, kuko hari vyinshi biza kugira ngo bitwambure, bitwibagize uburyo twabayeho, uburyo twakuze n'ivyo twakuze dukora. Beatrice, nawe wompera kaze abantu, ukabandanya ukampera amajambo abashobora kuyasaba, hanyuma tukabandanya igiteramo cacu. Karibu nawe. Urakoze ukuri kumpa ijambo, mutima ndava kumpa ijambo, atabije ashobora ngo ntompe ijambo ndarifise deja, mugabo iyo ni expression bavuga kumpa ijambo. Urakoze cane. Icyo notangurira ko n'ukwakira baje vuba, mengo twari tugeze kuri
ndabona dore icima umukana kwa gasore na turaje na James na nkuba yari haje avant hanyuma bumbavuga na riri ku mutima n'abandi bose baza kuza mu nyuma nukuri turabahaye ikaze mwevuye ku mutima kuko ikiganiro kigwa n'abantu hanyuma ibi nabyo murazi ko tuza ngaha kwibukanya ko kuri para muri twese twaravuye hariya ruguru kera bamwe twaragiye mu bindi bihugu mugabo twarabonye bimwe ibindi twarabibajije ibyo tashoboye kubona twaribajiye basokuru rero no kuvuga ngaha tuje kuzuzanya kuzuzanya rero nico nyine nico caranga basokuru murabona ngene bahana ijambo cyangwa akavuga ngo duga kwijambo ahejeje akavuga ati wahejeje ramutsa avuga ati ndaramukije urumva agaherezo uyu nibe nyene duhora tugira ngaha ku rubuga rwa ukuri rwo guteramira mu muco w'iwacu n'akaranga k'iwacu ngira ngo sinzi ushaka noca mbandanya ku byo byerekeye mu nzu ibyo nibuka munyemereye sibyo ego tuga kwijambo kuko n'abandi baza kudufasha gusangira aba n'aba babanyi b'iwacu ndibaza ko hariho byinshi dusangiye mu buryo ubuzima umuryango wabaho mu bice vyahari iwacu haba mu Rwanda haba no muri Kongo duhaye kaze abavukanyi bacu abavandimwe bacu duteramanye ngaha nabo biyumve ntibumve ngo turiko tuvuga ivy'iwacu gusa ko ndazi ko turiko tuvuga ivy'iwacu hari aho biza guhura n'ivyo duga kwijambo muvyeyi urakoze cyane kangire nka amajambo muri make hanyuma cyo duhereza ijambo uwo mbona yasabye ari bo mutabazi muvandimwe wacu rero ntanguriye ku byo nibuka nabonye n'ibyo nabariwe ubwa mbere rero winjiye mu nzu y'ikirundi canke y'abasokuru hariya nibaza ko no mu Rwanda canke muri Est du Congo zarasa winjiye mu nzu warabona icitwa gakozero ni nka ahantu nko kugira umuntu agira mbega basha balcon canke ahantu winjira ubwa mbere hanyuma hagaca hada mu muryango rero twokwita nka salo y'ubu hanyuma gaca winjiye naho ukaca uja ahantu hitwa ku ziko aho bateka urumva niho hari amashiga de trois pierres bashinga hagati na hagati aho hitwa ku ziko hanyuma uturi iryo ziko haba hari icitwa umusezero hasi canke naho imikeka hanyuma ariyo bicarako hanyuma usubiye ukabandanya gatoyi haruguru ariko bahita haruguru c'est pas parce que hari ruguru hari pante mugabo niko hitwa haruguru ni ukuvuga icyumba cy'ababyeyi hagati naho inzu hari inkingi nini novuga ishika mu gasongero hejuru ariyo nkingi principale donc ya chapande yo hagati ari ifashe le toit ego le toit canke baraza kunyunganira inkingi nyene yo hagati ariyo nico gituma bavanga umugore n'inkingi y'urugo umugabo nawe bamaze ko bavuga bati ni igikingi c'irembo donc muca mwumva yuko bari complémentaire kandi n'ubu niko bikiri hanyuma tuvuga ikintu cyo nabonye ziko byari rigizwe n'amashiga 3 ngira ni twakwita ama plaque canke cuisinière canke imbabura ayo mashiga rero niyo batereka ko inkono mu guteka iziko nabyo ari kikujwe n'icitwa urubumbiro kandi akantu bubaka nyine k'umuzingi bubaka kugira ngo bafoteje canke bakingire kugira ngo amakara canke umunyota ntuhabuza guturira wa musezero ari wo mukeka so mukeka mugabo umusezero ni fait par ishinge ibyatsi basasa umukeka nawe waru utsibye kana ijambo ryanse ndaza kugaruka wari ujishe ego cyane hanyuma ngira mwumvise ko ego hejuru ndabibutse kandi turabyibuka hariho icitwa urusenge niganje twokwita dale y'ubu bashaho inkwi n'ibindi byose basharuka no hejuru mu kuduga ku rusenge hari ingazi w'eshel badugirako tuvuge nk'ibikoresho rero nabyo le couvert muri make inkono de différentes tailles dukono duto gakono gatoyi cyane kitwa akabehe ari bo bakoreramo ikindi rero yari inyama iri marine muri beurre ikamara iminsi myinshi ishingiruka bakazoyifungura yaramaze kuryo hama inkono taille moyenne nto yo hagati inkono nini cyane nayo nini cyane yari igiye yitwa intango ariyo bagana barengeramwo inzoga y'amahonda bagatumira abantu benshi ko yari nini c'était vraiment pour une fête yari umuntu yari umuryango wose warakorana n'ababanyi bose akono gatoya kandi kitwa gwavya nako nyene kari gafise hore yayo ndaza kuyibuka iyi muri couvert ndashobora kuvuga inzato ugwato rutoyi canke runini ugwato ya rekiva yibakure by'ubu ariyo banyweramo inzoga canke amazi byari ivyo byakorwa muri
mu cyitwa imitanga rero yama ku umuhiti nawo wari ufise ibitanga bibiri binini binini n'igisabo byari ama different taille selon icyo bakeneye gukoresha murumva hanyuma icyitwa uruhimbi nayo yari nka comptoir n'ahantu bara ibikoresho bakuvera yose ibyakirizo bitanga ivyasi ibizabo ibyo byose bikenewe kugira ngo ubuzima bwo mu nzu nyene mu gikoni n'iki bwose bugende neza mu nkingi yo hagati bambi yo mu mbavu hariho bashirayo icyo bita umugano babikamwe imikenge sharimo canke paye mu bihugu bimwe bavuga sharimo abandi paye mu nkingi nayo haruguru nk'abava mu bageriye mu cumba gikuru habikwamwo icyitwa umutana bashiramo imyambi urumva